kizengurutswe n'ibihugu byinshi. Umutungo kamere dufite ntabwo ari mwinshi cyane, ni mutoya. Ikindi turi benshi cyane, miliyoni 13 ku buso, turi igihugu cya kane ku isi gifite ubucucike nyuma ya za Singapore n'ahandi. Ikindi amateka yacu ntabwo ari meza mu karere. Buri muntu wese hano utarahunze afite umuvandimwe we wahunze, utarahunze 59 yahunze 94. So akarere twarakayogoje, twagateye akajagari, baraturambiwe. Ni ukuvuga ko turyanye hagati yacu ntitugifite naho kwihindira. So by obligation tugomba kubana byanze bikunze, nta handi dufite. Ariko kandi byongeye Kongo si jambere bishatse gucikamo kabiri. Kuko dusubiye muri kahise, dusubiye mu mateka, intara ya Katanga yaragombye kwigenga, iba igihugu cigenga. Ntuzenya uwo bita Moise Chombe aratangaza ko ari intara igiye kwigenga n'igisirikare ciwe. Mu ntambara za zobise Josh Kram mu Birigi, naho nyene yatangaje yuko Kivu ibaye intara yigenga. Yamaze imyaka 2 ari chef d'état major muri Kongo, umukuru w'ingabo, umugaba mukuru w'ingabo muri Kongo. Imbere yuko aheza agatanga ico kibanza agasubira mu Rwanda, mugavyumvikana yuko yari yaramaze no gushinga amapoint strategique yiwe mu gisirikare ca Kongo. Naco gituma ubona igisirikare ca Kongo kigajega mu mpande zose. Kuko yes, amahoro cyane, turabona mukije mwebwe mwese mudukurikirana. My name is Liam Promoter, behind camera sinigira mboneka. Turagarutse kandi ku Mugwa Media, wowe tarakora subscribe bandanye wibuke kuyikora. Ikigane tugomba tubahe wibuke no kugisangiza abandi. Turacari muri Kongo na wa mutumire wacu. Turabana tubagezaho amakuru agezweho buri munsi kugira ngo mutahure ukuri kubiriko bibera muri Kongo. Tutarandiriye reka kandi tumwakire cyane, mumfashe no kumwakira. Karibu mutumire. Murakoze cyane kunyakira, abadukurikirana nabo nyene barakoze kuntu bama badukurikirana kandi bahadutera intege namo byo tuba turiho turakora. Hanyuma igikorwa ni cya kindi ca misi yose cyo kugira ngo tuze turahanahana amakuru agezweho mu biriko biravugwa ku isi cyangwa biriko biravugwa mu Burundi. Niyo gahunda twihaye kuri ku Mugwa Media TV. Ego meze neza, wiriwe neza, umunsi wagenze neza cyane gose. Jewe bujya imisi yose urinze umbona gutya mbameze neza. Kuko je ndi mu bantu atamatati menshi tugiranira n'Imana. Jewe numvise mpema nkaba nashoboye kuronka ico mfungura nta bindi. Ego rega ibindi hari kenshi usanga turiho turaruhisha Imana mu masengesha adakenewe. Tugora dusaba ibi nabiriya anya, ariko tuba dukwiye kubanza gushima ibyo dufise. Jewe mbanza gushima ibyo mfise, hanyuma ibindi byose ni bonus mu bisanzwe, bonus ni nyongera. Reka twibira akabanga abantu badukurikirana. Ikintu gushima niyo sokre y'ibintu byose. Abarundi bavuze ngo iyo ushimye buryo bawongeje, niyo sokre. Nuko nikoreka nibidakoreka mu isi imwe mureka tuvyituko. Nuko niko bimeze. Reka kandi tukwakire kandi mu bwami bwo ku Mugwa Media. Murakoze cyane. No munsi dufise ibintu byinshi tuza kuyaga ku nkuru iri kiravugwa cyaye ku ntambara yo muri Kongo. Reka tubikwakwanye. Muri Kongo n'ubu ibintu bibandanya kumera nabi cyane. Bibandanya kumera nabi cyane gose. Aho hari amakuru ashushe cyane. Gihugu ca Rumumba baracono. Niyo mpamvu nagwamagaye ngaha kugira ngo uduhe ubusesanguzo canke usobanurira abantu ukuntu ibintu uko ubibona. Ushobora kubivuga uko ubibona ugasanga siko bibaye, kandi ugasanga uko bivuze niko bibaye. None ko ntari Imana. Cenda bivuga ko ndavyumva. Hanyuma bajya abantu baguma badutuka muri commentaire cyaye bagira nti wewe nimba ubona uko nabivuze atari ko bitahura. Ishiraho version yiwawe nawe. Muri commentaire cyane muri commentaire kuko umuntu mu kwihenda birashoboka.
genda uvuga ati nyamara ahanye byari ahanye bugiye inkuru ngaho imeze kuno kuko ushobora kuba nawe usanga uri kupfa kuntatira gusa ukaca ku gatukano gasanga very suffisant siyo nico gituma jewe imbere yuko ndabaha amakuru ndabanza nkicara nkatohoza nkasoma hanyuma tukayaga ni ikiganiro nukuyaga ikiganiro kivuye mu kuganira turaganira hanyuma tukayaga wewe ukanterera ivyumviro undi nakanterera ivyumviro kandi uwufise cyo ushikiriza kwizi ntambara ziko zirabasha kutwandikira muri commentaire tukazomuha nawe akatuyagira ivyiwe cyane gose ibintu rero byakomeye muri Kongo amakuru hari kandi ashushe buryo kijya gihugu ca Kongo gishobora guhura n'ibibazo bikomeye bivanye nuko imigwano itari kirorohera Kongo hari amakuru avuga ko Nord Kivu na Sud Kivu bishobora kuba ivyo bice bibiri bishobora kwigenga nk'umusesanguzi nk'umuntu abona ibintu hafi urabona ko mu mbono zawe urabona ko Nord Kivu na Sud Kivu bishobora kwigenga kweli birashoboka ukwigenga kwa Nord Kivu na Sud Kivu iyo bibi bishoboka biba byarabaye imyaka ariko kuba bitaraba ubu munsi bisigura yuko si ibintu byoroshe biragoye kuri uno munsi hari ibihugu byinshi bimaze gushibwamo kabiri sivyo Korea ya ruguru yaraciwemo kabiri harimo Korea y'epfo na Korea ya ruguru Sudani y'epfo yaraciwemo kabiri Plutôt Sudani yaraciwemo kubiri habamo Sudani y'epfo na Sudani ya ruguru sivyo babicamo ibihugu bibiri politike yo gucamo ibihugu tumvise gucamo ibihugu kabiri iyo ni politike y'abanyamerika sivyo politike yatumye Sudani y'epfo icikamwo kabiri yari diri yari yahawe Ubugande kandi bwayigengejemo neza urarongora urugamba mpaka baruciyemwo bayiciyemo kabiri Sudani politike yo gucamo kabiri Kongo nayo yahawe abari muri uwo mugambi ni benshi urumva ibivugwa kuri rezo sosio bitandukanye ahawe umugambi yari igihugu cy'u Rwanda mugabo umugambi waragoranye kuva kera ariko kandi byongeye Kongo si jambere yo bishatse gucikamo kabiri kuko dusubiye muri kahise dusubiye mu mateka intara ya Katanga yaragombye kwigenga ibi igihugu cigenga ntuzenya uwo bita Moise Chombe aratangaza ko ari intara igiye kwigenga n'igisirikare ciwe mu ntambara za zobise Josh Kram mu Birigi naho nyene yatangaje yuko Kivu ibaye intara yigenga igihugu cigenga ariko aragwanywa aratsindwa nukuvuga iki rero igihe cyose habaho gushaka kwicamwo kabiri Kongo ico gihe ca Moise Chombe yarashigikiwe na Amerika inyuma yuko babonye Patrice Lumumba ariko asaba ubufasha canke ariko afashwa cyane na leta z'abasoviete zunze ubumwe bw'abasoviete hano ati hako tubura Kongo yose reka dufume tuyicamo kubiri reka dufume dufata iyi ntara ya Katanga ni nayo yarimo ibintu byine yarimo amaproje menshi y'abanyaburayi reka dufume dufata iyi ntara ya Katanga yitwe ko yigenga twe tuce twigumira ngaha ababirigi abazungu abanyamerika bagumana iyo ntara ya Katanga ariko mu nyuma babona n'amayeri yabo haza ba Kasavubu haza ba Mobutu barabona yuko ya projet yo kwigenga kwa Katanga itagifise inguvu itagikenewe ahubwo kubera yuko bari bamaze kubona yuko basanzwe bafise RDC yose kwigenga kwa Katanga byasigura guca batakaza ca gice cyose gisigaye ca Kongo
bavuga ati ahubwo reka dushiremo inguvu. Hanyuma bamaze kubona Katanga itagikenewe, umushinga cyangwa umugambi wo kwigenga kwa Katanga utagikenewe, Moise Chombe acabona yuko bamuhemukiye, ibyo bari bamemereye kuba perezida wa Katanga batakibifisemo inguvu nyinshi, acatangura nawe kugwanya leta yari ihari ico gihe ya Kongo. Rero abazungu bashiramo inguvu, n'ubundi Moise Chombe nawe nyene aratsindwa kubera iki bashaka kugumana n'ubundi Kongo yose, naho aribo bari bazanye iyo projet yo kugira Katanga intara yigenga. Rero nibi bya Kivu narayibonye ejo nimbale hirya ejo bisirikira bitembera ku marezo sociaux ngo badugije idarapo ngo ryo kwigenga ngo kwintara ngo republique ngo ya Kivu. Republique ya Kivu ntishoboka, nibyo kuri rezo sociaux gusa. Ntishoboka kuko none ibiri muko bira muri Kongo yabaye M23 yabana ko tuzi ko ari amaproje ya Amerika. None Amerika yokura inyungu iyihe mu kwigenga kwa Kivu? Sibyo bisugura ko nahandi cyahatakaza. Niho umuntu yiyumvira avuga ati none Kivu yigenze ninde avyungukiramo? Ni Amerika iza kubyungukiramo. Nibyo Amerika yo byungukiramo igihe atayandi mahitamwo yo bisigaranye atari ako kantu konyene ishoboye gufata. Sibyo? Or Amerika irega hari gihe keshi tukavuga ubaza yuko aba banyapolitike batavugana. Baravugana. Etienne Felix Tshisekedi nandamwitiranije na se wiwe Etienne Tshisekedi. Felix Tshisekedi nawe nyene mu marobingi akora. Ashobora kuba aganira na Amerika, ashobora kuba aganira n'abana bariya. Urabona ko agize imisa kubita marobingi Burayi, Amerika iki. Mbega yamabuye bwa butare zanza habu zaca muri M23 yo kubita robingi bakabitora direct. Rega hako igihugu kigira wofu mukora ibishoboka byose basta abatuma ibyo byose biba urabazi. Banegosie nabo abahe ibyo bipfuza. None M23 ntibipfuye biba biheze. Sivyo none tuvuge kuko rero M23 nitwovuga ati side Kivu no Kivu yo kwigenga kuko Amerika irabizi kwiryo ko sitorikora. Ubwo Kisekedi naguciriyemwo ntiwe yakoze robingi ko tumaze kubona itangazo rya Amerika rivuga ko M23 ikuye kuvayo hajya ku butaka bwa Kongo. Tuvuge ko Kisekedi tubihuje n'ivyo biba yagize robingi. Nimwe nariko ndavuga birashoboka. Amerika irabizi neza yuko itokora ikoze ryo kwigenga kwa Nord Kivu na Sud Kivu kubera byo bisigura yuko igice gisigaye. Kuko uburemye urwanko mu bantu kandi uburemye n'urwanko n'abategesi kuko abotuma ikiriya gice cigenga abategesi barabizi ko ari Amerika. Bisigura yuko igice gisigaye bikuye kwibiganza. Igice gisigaye bisigura yuko hari abandi bantu igihebeye. Amerika nayo ntiyokora ikosa ryo kubona igice cyose gisigaye gifata Abarusiya n'Abashinwa kubera yo ngo yatahanye Nord Kivu na Sud Kivu. Nibyo haratunze mugabo hari izindi ntara zirimo ubutunzi za Katanga za Orientale hariya hejuru Kongo Orientale zirimo ubutunzi za Tanganyika hose harimo ubutunzi. Ibyo kosa rero ntajyo bokora. Kwigenga kwa Kivu rero nubwo biruko nubwo biguma bivugwa bigira ntigushoboka. Ibi hano navyo ona Tien Felix Tshisekedi arashobora gukubita amarubingi i Burayi kandi vure mujya mugabo wanashaka ku kijanye na diplomasi ari foro kijanye na diplomasi kandi wanashaka n'intambara yari yagerageje. N'intambara yaragerageje namye ndaba ejo ariko aravuga ati yewe mwaba chef mwe dutwarana igihugu twaratsinzwe intambara muri Nord Kivu mugabe igihugu nticatsinzwe turacagwana kandi dutegerezwa kuhisubiza. Ashobora kuba ari mu marobingi mu busanzwe yari yagerageje uravye ukuntu
yarahemukiwe yabuze abasoda yabuze abasirikare mugabo yari yagerageje kubwiwe kubyo ashoboye yari yagerageje unagura ama ekipema ikagenda akazana za CH4 y'amadrone y'intambara iki mugabo abasirikare ni kibazo ni zero kubera iki ntumenya hariho umugwanyi yitwa Che Guevara yigeze kuvuga ati ni wakenera kurasa umuntu umwe w'umwasi w'igihugu ari hanze y'igihugu uzutegure n'imyampi 10 yo kurasa abo muri kumwe mu gihugu rero Tshisekedi yagize ikibazo cyo gusanga igisirikare kigizwe ahanini hariho abasi benshi basanzwe bari mu gisirikare bigace bigorana hariho ituma ubona bashitse ngaha anye ngo twadugije amaboko mutagwanye muri abasirikare boya ngo twirutse biratwengeje rero Felix Tshisekedi ariko urabona ko kubita amarubingi i Burayi iki ukumva ngo bategetse ngo M23 wive ngo aho yafashe hose nubwo jewe bijya ntavyemera bijya bihano bijya byo kuvuga ngo ama resolution ngo muri ONU ngo yategetse ngo ibi erega utubanza kwibaza ati ONU yo ni iki erega ONU ntibaho abantu barihenda ngo akanama kawe ni kajejwe umutekano kuva ushobora kwiyumvira ati ibyo bita ngo G7 canke G7 ngo ibihugu namye ndabajyari ngo bariko bavuga ngo Burusiya ngo bagomba kubwemera ngo subira kwinjira ngo muri G7 ibihugu indwi bikomeye ku isi ni gute uzigura ko ibihugu indwi bikomeye ku isi Uburusiya butarimo hanyuma ugacuvuga ngo ONU G7 Uburusiya ntiburimwo ngo ni ibihugu indwi bikomeye ku isi hakaba harimwo ibi by'Ubufaransa urumva bikwereka neza ukuntu bijya bintu bijya iyi miryango tuba turavuga byinshi n'ibipfungo bifisa aho bitwarirwa bigafita n'ubitegeka none ibihano ONU ntiyafatiye ibihano Uburusiya ntibatoya abaperezida bose bakwambara amakoti bakagenda ni Burayi ngo bagira baze gutora ko Uburusiya buva muri Ukraine none bwaravuyeyo ONU ntiyatoye ngo Israel ipfe muri Gaza twese tugakorana kuko mvuze ngo twese tugakorana hari abaca baza guca batwenga ukamengo ngo sinarimo rego ujyagiye yaserukiye jewe nimba yaserukira Burundi yaserukiye okay isi yose igakorana ngo baze gutora ngo ntuzenya ngo Israel ngo ive muri Gaza none Israel avuyemo naho nubundi yatsinzwe yaratsinzwe muri Gaza kuko byari baramaramaye babonye ingabo za Hamas zikiri nyinshi kandi bari bazi ngo barazimaze abanyagihugu bari bazi ngo ngo igisirikare carazimaze basanga ahubwo ubu ni hari beshi kurusha imbere y'intambara rero baratoye ngo baveyo ntibavuyeyo bamushiriyeho umutahe kumufata Benjamin Netanyahu muri Israel ahubwo nawe yihaniza umukuru wawe urimvira umuntu ko avuga ati ngo umunyamabanga mukuru wawe aho nyoje ikirenge ngaha uje tumucakira umunyamabanga mukuru wawe rero ibyo bintu byo kuvuga ngo urumva ngo bategetse ngo M23 ngo ubunyene ngo ive ngo mu bibanza byose yafasha yakwaniye n'amaraso akameneka ngo umuzi ngo icivaho ibikunda bizibura yuko zijya none ONU guca bibaza ONU none batavuye heje cikoriye none yo cikoriye ico ni kibazo akaze ko bagahetse yo cikoriye icambere ntacikora ngo kureyo M23 ku nguvu ntacikora sivyo kubera yuko ONU ingabo zayo nubundi zisanzwe ziriyo kandi zikubitwa mu bandi zisanzwe zikubitwa mu bandi hari nizamanitse hari zahunze sivyo ntacikora mu busanzwe kugira kureyo M23 ku nguvu ivyo nivyo gusoma amategeko gusoma ngo urumva ngo kunuku mugabo urabona yuko atakintu na kimwe biza atakintu na kimwe biza kungura kuvuga ngo kiretse mwene gushirayo zijya ngabo uwo nawe ni Amerika mwene gushirayo zijya ngabo avuze ati bivanye n'amadiri turimo bivanye n'amasezerano twagiraniye na leta ya Kongo zingibigwanisho mwitahire tahe akazi karahetse kirahetse abavuye i Rwanda ebana zinga mwitahire mu Rwanda
bavuye Buganda zinga mu itahire mu Bugande basha bitahire intambara biheze bya bipfungu byose bari kurumva ngo urumva ngo abagwanira bijye byose bica bihera iri sifi yuko bumvikana ni diplomasi mosherami ibintu byose ni jeu d'intérêt ni business hajya bibereye muri business gusa rero bene gihugu ba Kongo bagume bipfira mu Rwanda bavuze perezida nyakubahwa Paul Kagame baramubajije avuga ati twe nta musoda n'umwe w'u Rwanda ariyo muri Kongo ateka reka ati none ga wa mugabo ati koko bujya ati aba bantu bose bagwana muri Kongo ko bavuga ngo harimo ibigwanisho bikomoka iwawe indege z'intambara zikomoka iwawe uku nta ngabo n'imirimo ati nta n'imirimo mugabo barahamba mu Rwanda twamba turiko turabona amasanamu yaba ofisiye ngo general kanaka ngo ofisiye kanaka ngo yapfuye hari yabuge rero twe amakuru tuba tutamenya batunyegeza ja makuru y'u Rwanda nakongeye ndayakeneye nje Burayi ndabiburaye kuko nimba Tshisekedi dashobora gukubita amarobinga avuga ati bafatira ibihano u Rwanda bari abagabo bakayumva bakavyumva nuko bafise amakuru menshi kandi urabona n'amashira hamwe mpuzamakungu za Human Rights Watch zose zamaziriko ziravuga ati ingabo z'u Rwanda nizo zitumereye nabi abasirikare bawo ati ingabo z'u Rwanda regazi turusha ibigwanisho ibikoresho zifise ni rutura nizo ziriko ziratumerera nabi kubera iki bafise ibigwanisho by'abatipe muri M23 bafise ibigwanisho onako najyari Ukraine yamye iri kuri doga ati twaye amafaranga Amerika iriko irabakubita ingaro iriko irabarihisha ibyo babafinahije mu ntaba ati ayo mafaranga twani tuzoyariha kuko ntiyadushikiriye ibigwanisha mwaturungikiye byaciye mu Faransa kuza muri Ukraine bica bija muri M23 ati none wewe twumva tuzoriha amamiliyoni n'amamiliyoni ona ubu president mushasha Trump ariko aravuga ati Ukraine mwe twarabafashije intambara rero twumvikane senkanti purusa y'ubutare bwose bw'igihugu ni gwacu tubanze twirihe Ukraine ati wapi ntibikunda Zelensky ati wapi ntibikunda yagiye muri M23 amafaranga menshi yagiye hariya je ntibikunda basha batangura kumwagiriza bajya abanyaburayi ntibajya abanyamerika ntibabura ico iyo ivyo bakwagiriza ngo digitatire ngo iki Zelensky kagize imisi yisigura ngo yaratukanye ngo yatuse ngo inzego za Amerika niyo ntuzenya rimwe imisi yisigura hagati wewe waradututse inyuma yo kwanka yuko abaha senkanti purusa 50% y'ubutare bw'igihugu rero ibyo byose byo kuvuga ngo bihano iki ngo zawe ibyo byose ni bipfungu je sindavyemera ni bipfungu okay reka tubandanye tukiraho nyene Amerika ubushize se gufatira ibihano General James Kabarebe ari kumwe n'ujya mvugizi wa M23 nimbali Lawrence Kanyuka tuvuge ko ivyo bihano bigiye guhindura bigiye gutanga agahengwe mu ntambara iri muri Kongo none Amerika yo kwifatira ibihano gute rega Amerika ntishobora kwifatira ibihano ntibishoboka Amerika ntishobora kwifatira ibihano ko tuvuze James Kabarebe uwo muntu ntabaho ata Amerika ihari tuvuze Lawrence Kanyuka nimbali Lawrence nimbali inde Kanyuka uwo muntu ntashobora kubaho ata Amerika ihari kubera yuko nivyo James Kabarebe arakoreshwa cyangwa yarakoreshejwe bivanye n'ubumenyi canke n'uburambe afise mu biko bibera muri Kongo James Kabarebe twibuke yuko ari umuntu umwe yashoboye kuba chef d'état major wa RDC wa Kongo kandi ari umunyarwanda nyuma y'intambara ya mbere ya Kongo bamaze gufata Kongo James Kabarebe ariko baropera kuri tere ingabo za Kagame hanyuma agashikana Kabila ku butegetsi Kabila mu kubahemba neza ko hari habahembwe kuja mu gisirikare hari habahembwe kuja mu maposta atandukanye
Kabarebe yamaze imyaka 2 ari chef d'état major muri Kongo, umukuru w'ingabo, umugaba mukuru w'ingabo muri Kongo, imbere yuko aheza agatanga ico kibanza agasubira mu Rwanda. Mugavyumvikana yuko yari yaramaze no gushinga amapoint strategique yiwe mu gisirikare ca Kongo. Naco gituma ubona igisirikare ca Kongo kigajega mu mpande zose, kuko uyoberwa abakongomani, uyoberwa abanyarwanda, uyoberwa bo Rwanira igihugu. Settings za Karebe James Kabarebe sesa nivyo ni gisirikare umva yarafashe umwanya ukwiye wo kucubaka. Uwo muntu rero leta zunze ubumwe za Amerika kumukoresha birumvikana kuko n'umuntu ametiriza ibera muri Kongo. Lawrence Kanyuka nawe nyene nk'umuntu amaze igihe kinini muri M23, hanyuma kandi nk'umuvugizi ko umuvugizi nyene uraraba yuko ari umuntu abishoboye. Nawe kandi urana ko avyitwaramo neza nka M23. Mugabo ikibazo kiza kugaruka none M23 abantu babiri nkabo onye ko ari bo principal kandi ko ari bo ntahara muri M23 caye muri uwo mugambi muri iyo projet ya Amerika yo kwigarurira ibice vya Kongo, mugabo itabonetse kameme iri inyuma in back, iri inyuma y'aba operateur bari kuri tele. Yo fatira ibihano gute James Kabarebe ntibikunda. Bijye bari ibintu byo guhuma amaso amakungu, byo bita guhuma amaso amakungu, kugira baradusamaza tuje turavuga ati intambara yahinduye isura yagize nte, barasamaza abantu. Bijya ntibishoboka kiretse kuko umuntu ashobora kwibaza ikibazo no James Kabarebe urana mu bihano bafashe ngo itungo ngo yiwe muri Amerika umuntu zenya bijya n'ibihano. Umunsi tuvuge ngo bamufatiye imitungo muri Amerika yarafise yo kariti yarafise y'ibiki cyane ibyo byo yarafise n'igiteze yuko batabanje kumubwira batabanje kumujyakara ko tubizi ko bakora none James Kabarebe ubu rero tuvuge ko yituma. Ni gute wafatira ibihano James Kabarebe utafatiye ibihano uwamutumye? None ibyo byose bwanga uruhara ngo wiwe ngo muri M23 nivyo wiwe niwe yituma. Ibyo rero ni ibintu biba ari byo kugira ngo biradusamaza, birasamaza abantu ntibabone ibiriko biraba. Ariko ikizu coco nuko James Kabarebe ntashobora kubaho M23 itahari. M23 ntishobora kubaho Amerika itahari. Abo bantu bose rero bafitaniye isano. Cene baza ko ibyo vyumvikana. Yego sinzi hari ikindi kibazo uza kubaza ahandi ho ikiganiro kirakwiye cyane. Ahandi ho ibyo nibaza yuko vyumvikana umushinga wa Amerika, projet ya Amerika M23 wa muntu uzoyitambisha imbere azokurigasura. Bijya ni big deal muhungu z'abantu bakomakomeye z'abantu biyubatse. Reka tugushimire cyane. Murakoze gose. Tumwe tugushimire ku mwanya mwiza uduhaye. Urakoze nawe cyane. Tunashimira n'abantu bose bariko baradukurikirana, tubibutsa kugira subscribe ngaka ku Mugwa Media TV. Turabakunda cyane. Ciao. Sawa.